bafise ibinyamakuru bagenda basoma baraba ibintu byo ngaha mu Burundi. Mukiganiro bene impano artiste son oeuvre mu rurimi rw'igifaransa, JCTV yaragendeye ikibanza ndangakaranga cyo kuri musée vivant mu gisagara hagati ca Bujumbura, aho yashoboye kwibonera uko ico kibanza gitunganijwe. Ico kibanza gifise ibikoresho vyinshi bihinguwe mu buhinga bwa hano iwacu. Baba abadandaza ivyo bikoresho ndangakaranga ndetse n'ababihingura twashoboye kuyaga, baratubwira akamaro kavyo n'inyungu bizanira igihugu cacu. Aha twabasanze ni hehe? Aha ni muri musée vivant, area touristique y'igihugu cy'u Burundi. Harimo iby'imico ndangakaranga, hakaba n'ibyo abahinga b'abanyamwuga bakora mu gihugu cy'u Burundi. Ni ikigo giserukiwe n'intara zose z'igihugu cy'u Burundi, province kuri province. Harimo abartiste bane baje bava ku ntara ku ntara. Hariho mubona ni ikigo cubatswe dufashijwe na PNUD ikoranye na Ministeri ya Commerce na Agriculture, no bashikiritse iki kigo baca barukrita abanyamwuga mu ntara hagati hose mu gihugu kugira abaze ngaho. Gatoya ariko bamwe barananiwe bitewe nuko uburyo bwari bworoshe habo hagati mu gihugu byaboroheye cyane. Mu nyuma niho tubasha tuyumvira, turagira n'amashirahamwe, turagira koperative kugira bamwe baheba kuza gukorera ngaha nabo babandanye bakora, tuze turahasanizanya ubwenge. Ego ndabona hari ibicapo byinshi, mbega ibi bicapo mu bicapa mwisunzi iki? Mbo uravye mu by'akaranga tuisunga iby'imigenzo ya kera, ko imigenzo iko iratituka, abana bo babona ibijanye n'iby'iki gihe. Twari bagiye akaranga tuja mu by'ikizungu. Twebwe muri art tugerageza kugarukana imigenzo y'ikirundi kugira ukoresho y'umugore yikoreye inkono, kwerekana abagize ico bamara mu gihugu, bishobotse kwandikwa n'amazina yabo. Ndibaza kubona n'ifoto ya ndadaye hajya. Yumva turibanda cyane gose kugira akaranga k'igihugu cy'u Burundi kabandanye gafisa kanovera. Ni naco gituma kenshi iyo tugiye mu mahiganwa turakunda kuba bambere kubera turisunga cyane akaranga k'iwacu cyane gose. Mbega mubona abarundi bahurumbira ibi bikorwa mukora cyangwa abanyamahanga? Gato abarundi bamaze gutembera mu bindi bihugu barabona are ikimazi cyane akaranga k'igihugu cyo kamazi, ariko abari ngaho bataratembera bitewe nuko mu mashuri batabyigisha cyane babirumbira cyane. Abanyamahanga ariyo bariho bobo no babizi kuko bakubaza n'ibiti ukoresha ugasanga barabizi, ariko muri ndina hakigura ntigera ko baza ati wakoresheje igiti kimwe, uturetse igiti gute kugira kirimo oeuvre wayikoze wisunze iki. Mwumva we abona ikimunezereye nicagura, ariko umunyamahanga cyane nk'abazungu agura yisunze ikiyumviro wakoze, akaraba akavuga ati jewe niko ngiye mvuye ngaha mu Burundi bifoko njana ikintu kizokwerekana ko igihugu nakigezemo. Hari ibintu nakire bakunda kuvuga cyane burya masanamu y'ikirundi, igihugu gifise imico yacu. Uravye muri are usanga umuntu wese mu gihugu abamo akora ibijanye n'iby'iwabo no bitandukanye. Rero baragirwa cyane batahanya ibyakozwe n'abantu cyane. Mbega ni igiki mwosaba nka leta yokora kugira ingenzi cyangwa abarundi bashobore guhurumbira ibi bikorwa byabo? Cyane cyane nko mu byerekeranye na education, icyo kigo bugishiramo kuba ariko bariga. Bo hariho nkanyakwigendera umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza yari yamaze gushirako ikigo ca école fondamentale. Benshi mu Burundi ntibagitawe ko jengera n'ingabirano ko nabize école fondamentale ndayigira hanze y'igihugu n'igihe mu Rwanda. Bo mu bindi bihugu babitanguye kera. Kurumva naho wiga ikanka uko ntubandanya amashuri, wize umwuga usa no kuba wize amashuri uragutuye. Hajewe mvuga nti mu byo nkora nibyo bintunze nta kandi gatsimo, kandi abana barashobora kubaho bakiga amashuri. Hama naronse n'uburyo
abanezeza mu byo mbona byo banezera bigashika naho nshobora kugura itongo nkabamo dukuyemo aho kazi na Okay, hari ibintu byinshi tubona ushobora kudusigurira nk'ibintu bimwe bimwe ngahindana. Yego ibintu bimwe ni byinshi ndibaza urabona harimo abavuzi b'ingoma harimo ingoma ariko nakubare ko mu karanga k'ikirundi yaba arimo byinshi harimo inanga harimo inkinzi harimo abadamu bikoreye harimo imvubu nuko bya bikoko dufise ngaha mu Burundi byose birimo cyo gituma rero kenshi niho nakubare ko twibanda ku byerekeranye n'akaranga urabona kera hariho abantu benshi batazi icumu icumu mu kirundi ryari rifite icyo rimaze cyane icumu yari ingenzo y'urugo nta muntu washobora kuba umugabo udafite icumu mu rugo umva rero nk'ubu mubonye nk'umwana w'iki gihe akuze yegera atahura icumu icyo rimaze mbere mu mico ndundi icumu ryarangiye icumu uno munsi turavyumva umwana ngo bamuhaye icumu mbega baba bamuhaye nk'iryo icumu ryarangiye icumu mu migenzo y'ikirundi urinze uhabwa icumu ugiye guserukira umuryango ntiripfa guhabwa ari we wese ni ukuvuga uri mukuru mu muryango niwe uca uhabwa icumu ry'umuryango kuvuga ijambo ryose ryerekeranye n'iby'umuryango uzogucako niwe uzokwa muri umuhanuzi mukuru mu muryango ajyana n'icumu nico bisigura inkinzo nayo ni yahe inkinzo nayo yakingira igihugu kubagwanyi barayikoresha rwose kurumva igihe ariko urugamba yagerageza kwiproteja kugira bamurashe n'umwana aciye yagize kuwikingira kugira ntwava mukomeretsa inkinzo urumva ugiye mu by'ikirundi inkinzo ikingira byinshi n'umuryango irawikingira kuko ntawo gutera mureke kwitabara niyo mpamvu rero kenshi bidukora tugerageza kwisunga imigenzo y'ikirundi nta gatoyi urabona iki ni gicakunze iki nico babikamo amata kera bahejeje gukama inka baca babika mu cakunze urabona aho kubasha mu mafrigo bo bari bafise ikintu naturere bakoresha cy'ikirundi kitabu ni ukuvuga umutunzi wese w'inka yategezwa kuba afise icakunze kandi ntiyagira kimwe yagira byinshi ko nico cabika amata umwanya munini cyane hama naho urabona ko hari inanga umutaba amaze kuba aryohewe ari mu muryango yaravuze inanga agateramisha umuryango byerekana yuko abarundi babaho badafise ibibagoye cyane kuko bari bafise ibibatunze turetse ko bahurumbira amahera kera nta mahera yariho injya bazigurana aho bazifise cyangwa utazifise ukaja kuri mirongo zifise akaguha amasuka bayagurana ibyo kurya urumva rero mu munezero wabo barekana ko banezerewe bagafata inanga cyangwa bagafata icemba agacuranga cyangwa umuduri ndibaza ko mwaba mwabibonye menshi cyane rwose mbega ivyo biti mukoramwo ibi bintu biraborohera kuronka mu gihugu ntibyoroshe kubera ibyo turiko turakoresha gushika ubu byatewe n'abazungu naho bitora nk'ibiti dufise naturere dukoresha n'imisafi imisafi nayo iba mu ntara za ruguru kuyitora naho biragora hama ikindi kigira kabiri ngorane dufise usanga imisafi bayicana abandi bakayituramo amakara abandi bakayibazamo imbaho kubera kutamenya ariko iyo ubungabunze ibyo biti bibungabunze biravamo ibintu bikomeye cyane kandi bikavamo ibintu byofasha igihugu kuko ibitugurisha tugize haje nk'abanyamahanga kenshi agiye tugura mu madolari murumva amadolari je sishobora kubika amadolari agezwa kuja kuyavunjisha kugira ngo nk'icuma umuryango igihugu kigaheza kikaronka amafaranga agaciro ikigira kabiri naho ikiguzwe ngaha mu gisaga muri musée cyangwa n'ahandi ntashobora kugenda kuja ku kibuga cy'indege atakiriye afuma make ariko agenda yarishe byumvikana ko mu artiste mu gihugu afise akamaro kuko arinjiriza igihugu no kuvuga araproduisa kandi agasahiriza bishobora gufasha umuryango n'igihugu kiratorera koyo nk'akarorero igitura gitera baragira imibyaro bakayisha mu mapepiniere bakagenda umurimyi akabitora akabitera aje kubitera igihe kimaze gukura nanje kiba kimpaye akazi nanje turagitora nkakora mpejeje gukora ndagira umuyeda afasha gucuzuza
mpejeje kucuzuza udandaza korsha nk'udandaza imiseni byo bitwa mu papier n'amarangi byavuye hanze y'igihugu byaguzwe abashorewe nawe aje gushorerwa naje ubwanje nkaca ndonka agashiro kabute kico nakoze igihugu naco kiza kuhatorera koyo ko gutu wajya kiguze je warampaye amahera aragiye ariko ntashobora kurengana ku kibuga cy'indege atarisha n'amafaranga na makeya ateza kugendarisha ego nakahe kamo mwotera ibimenyesha makuru kuko biragaragara neza ibi bikorwa mukora kumengo ntibishika kure tumara umwanya tutariko turerekana ibintu by'akaranga kacu nakahe kamo mwotera ibimenyesha makuru biri muri kino gihugu. Ibinyamakuru twabisaba ko byokoma biratugendera kenshi kuko muri musée vivant hari ibintu byinshi cyane rwose kandi biratworohera ko iyo uje muri musée vivant tukuzi tusha tukwerekana mu ntara za ruguru aho ibintu bikorerwa dushaka ko washika ukatembere hama urazi ku marezo sosiyo ko ari byo bigezweho akaranga k'ikirundi kakaboneka mu bihugu byo hanze kuko birateye igomwe kuko turabona ko n'abazungu baburumbira cyane kubera ni ibintu badakunze kubona cyane rwose. Ivyo biruko ni gisata tubona ko yaba leta canke abagwiza tunga bibagiye uravye aho ico kibanza kiri nuko cubatswe hari hakwiye gutunganywa ku rwego mpuzamakungu kugira ibikorwa mwene ivyo bizanira amafaranga y'agaciro igihugu cacu. Mu kiganiro bene impano JCTV igiye kuza iha umwanya abakora ibikorwa nk'ivyo mu ntumbero yo kumenyekanisha ibikorwa vyabo.